aba director n'abasani bose n'abasani nyene bakubonye nyene waberewe ibintu nk'ivyo nyene vyama vyabaye kenshi uri kumwe n'umu director kanaka yego nyene yaguhamagara ukorere nk'aba video vixen biwe nyene wabakora neza bakabegwa mwamara guheza nyene akazi kiwe umva giye mu vyo kugutongoza bacha batanga kugutongoza bagutongoje uremera nagira barababwira ati jewe ni mu amafaranga hanyuma ibindi ngene biheruko nyene no ndagusanze wawe nyene mu 50 yego yes bakunzi ba Chiro TV baramukije kuri mikoro muri kumwe na Jasmine Masambambi nyuma ya kamera ni Tijos mubona mukanda subscribe na comment kugira tuzabazanira amakuru mishya atandukanye uno musire ndi kumwe no mwigeme cyabona ko turi mu kibanza cyiza cyane kimeze neza ariko ndabibutse yuko twambitswe n'umuntu yitwa Dive Fashion n'umuntu wa mbere novuga ko azi kwambika neza abarimvye yashagwe yatandukanye aha anye mubone ko unyameze naberewe niwe yanyambitse uno musi navuze ati Jasmine ntakuzoza ukora ibiganiro mu mpuzi imwe rikanda kwambika kugira ibintu bibe fresh turi kumwe no mwigeme uyo mwigeme numwe amazi gukora ama makeup akora ama makeup aba queen video ndetse n'abantu ba mu mariage ariko ikintu cya mbere ndinze ndamurondera ndazi ko amazi gukora n'abastari beshi bagiye batandukanye reka ndaza kumubaza byinshi bigiye bitandukanye ibimugora ukungene ahuze n'abaririmbyi n'icyatumye yinjira muri ibi bya makeup witwa gute abantu beshi kugira tukumenye nka wewe ni benshi banzi ku izina rya Shani Makeup manage pour Shani Blessing Chance yego uraga pronounce neza ngo Shani Blessing Chance yego we ndibaza yuko muhira ibintu by'amapapayi ntimwabifungura kubere ari umuntu yo batagipapayi ga yewe mugi ibintu bigumye basi ntimwabifungura ipapayi ndayivuze kubera ariyo yoroshe kugira ngo muze kunyishura oya ibintu by'ama makeup wabitanguye ryari ça fait longtemps depuis 2015 mais naje gufata nyine cicaro bien en 2020 mais depuis 2015 narabikora nyene bansanga muhira uko mais 2020 candi stendi binga ego ni gihe kintu wabonye kubutangura ubuntu bwa makeup gukora makeup umaze gushikako nico maze kunguka ni byinshi ego byibiki ubu ofete nkuko nabikubwiye natanguye nkorera muhira ego abantu basanga muhira bamuduera duke tw'uburofa nyene ataco tumaze ego me ubu nyene ndafise aho nkorera ego office salon de beauté. Non, c'est pas salon de beauté comme tel, parce que salon de beauté est composé par les casques, oui, et les autres matériels de salon. Mais umuntu ushatse kumugererekanya aho ukorera ni hehe? Je nkorera mu Kamenge. Ego mu Kamenge kuri 6. C'est numéro 39 ego. Utumbereye hehe? Utumbereye nyene ku rushengero kwa Buyengero. Ku rushengero kwa Buyengero. Ese yakunze ba Chiro TV akorera ku rushengero kwa Buyengero. Kwipave ridugana kwa Buyengero nyene. Hari abantu benshi cyabona ko tunze telefoni ziyimvye. Tukibaza ati uburyo buva hehe? Ufite sponsor cyangwa hari ibindi bigabo bisanzwe biguha wenyene ubwawe. Bakunzi bacu ico kibazo no kuri kirago. Sasa semesha ukweri aho usanga ari umuhungu yavuze ati wana twari miliyoni 2 zo kugura telefone. Oya. Oya, numera yanje. Yego. Abantu bashaka kumenya hajya uyukoze makeup ibintu ukoresha cyane bituma umuntu abegwa bari biki. Oui. Exactement. Gukora umuntu makeup icambere produit de qualité. Ama produit yawe abari qualifié ama produit meza ego apana hari umuntu yinjira muri makeup akagenda kugura nk'ama foundation za 5000 za 10000 nko mu soko mu Kamenge canke mu Kinama we nka twebwe usanga ama produit menshi tuyatuma za Dubai we ama produit za Dar es Salaam uko Mugaje nako ndirambona umenga umuntu niyopfa kugukorekera ko nabe telefone utunze ibintu wambaye kuboko byonyene birubakize vraiment oya no kuri birasanzwe canke ari umugabo usanga akukipa hanze oya
Nukuri birasanzwe Eh. kugira telefone nziza nyene. Ndashaka umbwira imico rero y'abaririmbyi mu gihe uba uriko urakora make up abakobwa baza gukoresha muri video. Niki kintu cya mbere ubona kigorana? Ni byinshi kandi bica bisaba nyene kwihangana. For example urashobora kuba uri kumwe n'umudirector kanaka Yego. nyene yaguhamagara ukorere nk'aba video vixen biwe nyene wabakora neza bakabegwa mwamara guheza nyene akazi kiwe umva giye mu byo kugutongoza bitari muri programme nyene Director cyangwa umusani? Aba director n'abasani bose n'abasani nyene bakubonye nyene waberewe ibintu nk'ivyo nyene vyama vyabaye kenshi. Ugatonya gusakana ndagusaba kundi azi ko ari abakunzi ba Shiro TV bavuga ati no mukobwa turashaka kumubona wese ukura amarori kidogo turabe Najiri babe tukurabe nka wewego. Okay. Turabe ku uri werega hari abantu benshi dusanga twokanguka hari abakamera nyene abantu bakubone nka fresh. Uri umurundi kazi cyangwa uri umukongomani? Je ndi umurundi kazi. My God. Uri umurundi kazi? Umurundi kazi. Nabaye imyaka myinshi muri Mozambique. Yego. Uramaze kuba muri Mozambique? Yego. Hari ikintu nigeze gukubita amaso ndaraba. Uri mu bantu uwo butwara umuduga? Yego, ibyo nibisanzwe. Twara umuduga nibisanzwe. Uratwara umuduga? Nibisanzwe ibyo yego. Hari abigeme benshi akunda kuvuga ati twebwe akazi ntitwogakora. Mugabo we turabona yuko urakora akazi ka make up kandi usanzwe uri n'umushoferi mwiza. Afise na permis ndabibabwire rero. Afise na permis nayimubonanye niyo mpamvu ndabimubagije kugira umuntu nambe ushaka kugira nka voyage mu yindi ntara umuhamagara mu kubita inoti ashobore kuza kugutwara uri umuntu ukeneye umuntu azi umuduga neza. Wabyigiye hehe mu by'umuduga? Je umuduga nabigiye muri Mozambique. Muri Mozambique hararyoshe. Mu majambo make hararyoshe. Giye ni mu kwifuza kugaruka mu Burundi. Nuko nyene Burundi ari igihugu cyacu, igihugu cy'amavuko tugita. Yego. Niyo mpamvu na Chesa ngafise imizigo myinshi azenanye n'aba diaspora. Oya ariko babesha we. Sivyiza. Wambwiye yuko iyo ukoze video uyikoze make up bakakubona waberewe usa neza. Bacha batanga kugutongoza bagutongoje uremera. Nagira barababwiye ati jewe ni mu amafaranga hanyuma ibindi ngene biheruko nyene. Uvyitwaramwo nabi. Twitwaramwo nabi nyene. Oya uramenya nyene uko ngene mudiringa nabo nyene uko nyene mukadiringa hanyuma ubwo bisanga ibintu bigenze neza ukuvugana nabo neza uko nubishure nabi uko nyene. None iyo muhejeje ntagesha avuga ati je nakwimye n'amafaranga. Guheza iki? Guheza akazi mwadirinze. Nibiyumvira ibindi bintu. Akazi mwadirinze siko nyene wavuze. Nuko nyene. Hanyuma ugabisanga arakwimye n'amafaranga mwadirinze. Yo yanyuma gute? Oya nibishobora. Director wanaromba ya. Oya nuko. Abana beza ba direct ni mwubaho. Kumbe bari isambusa bacha baguhinduka n'amaherane bakaya. Oya navye masambusa ngaho. Sasa sona sema masambusa. Navye masambusa je navuze bakucyubahiro TV. Navye masambusa navuze. Je nashaka duhaguruke kidogo abantu baturabe ni fresh. Bakunzi ba Shiro TV. Mwebwe mushaka umukobwa mwiza azi akazi arakora make up ni n'umushoferi yifitiye premi sinka babani gozane byangombwa bibure arabifise kire kintu cyo cyose. Make up yikorera ngaha? Make up ça dépend aho ndagusanze canke wewe ça dépend aho usanze. Ego. Umuntu bishite nkakubwira ati asanga muhira uze gukora make up umugore wanje gira ngende ku rubanza nangahe? Ça dépend bavuga gute? Numu boss canke oui ça dépend n'umuntu. Ego cyambere ça dépend n'umuntu ça dépend n'ahantu kandi hari umuntu ashobora kuguhamagara nyene nko mu Kamenge wacu abanyakamenge bashabagira bita abanyakamenge. Abanyakamenge n'abantu nyene babanira amahera abanyakamenge biwacu turazinanye. Oui hari umuntu ashobora kuguhamagara basi nko kumutanga. Ego nko kumutanga hari umubosi cyo ku telefone ati nishani oui c'est moi tindagukeneye samedi oui telle date.
we dupatane ibintu comme ça nkayamucira nyene abarangahereje nashaka kududurire ko hari umuntu aba gukeneye akavuga ati namba ari 220 umuntu umwe namba ari 50 15 ndabimenye no ndagusanze iwawe nyene uma 50 ego uma 50 gushika umumare cyangwa rotushe imwe oya gushika ndakumare vyose 50,000 ego 50,000 ndagusanze iwawe ego nikuvuga 50,000 umusanzi wawe nikuvuga nk'ubu unya Jeff abantu batatu uravyumva ni vyinshi kandi sinobivuga ndabimare bivugire ndaguhaye wewe wipresente nka wewe no kandi urafise umusheri niko singo na enjoy nakubera kwigura telefone y'umuliyoni nangahe mugabo udafise umuhungu mukunda no kugira telefone y'umumiliyoni n'amahera hejuru ça dépend n'akazi dukora nawe akazi kora ninyaba gukora nk'umuliyoni ukagura telefone we nk'aka kazi kiwacu ka makeup nyene bisaba ugira telefone nziza ni nyene nacimaze muri ivyo nyene dukeneye muri mwebwe turakenera ama telefone arengeye aya namwe abasponsor muko muratumvira turakeneye ama telefone arengeye aya uramukeneye sponsor arengeye aya turakeneye ama telefone arengeye aya ego turakeneye ubufasha nyene ndura twata muntu yikwiza mu buzima ego n'umwami yaratiye urushinge nuko babivuga ego na muntu yikwiza rero ku muntu yobashaka byinshi nyene ndondondera muri inbox yiwaje tukavugana nyene byinshi c'est pas en public comme ça ego urumvise yavuze ati jewe sishaka yuko ibyo novuga bija kumugaragara ibyo novugana nawe umukeneye inbox uje ndanda guhe nimero jya kuri Instagram yiwanje wandike Jasmine Masambamba ushombona ushanyandike tuvuga ati shaka nimero y'ijya mukobwa amenze nuko shenda yiguha kugira ibintu bigende neza sivyo none nuko yagabana hamareka ndagushimira ndabashimiye bakunzi b'Icubahiro TV bakande subscribe na comment hajya nyene ni huje ego bivuge none bakanda subscribe na comment murakoze twigire nibaze yuko ibintu ari fresh sivyo none yes bakunzi ba Curo TV kuri mikoro mari kumwe na Jasmine Masambamba inyuma ya kamera ni TJ mbana nyuma kana subscribe na comment turabakunda cyane